bene data murabona uno munsi turasice twita gusenga mugagihagaze ku maranga mutima nimwe ko ndababwira ku munsi mu minsi yeze ivyo nababwiye gupfa ku bintu kanaka gupfa ku byifuzo by'amaso n'ivy'umubiri akakokore karagoye umuntu akakwiye imyaka 3 mukorana ukamugumiza muri kampani muzi kumutenga byo aza cyo ikibazo none twaza muri kumwe n'umuntu uzi ko kwibufise amaso y'umuntu mubibona ubizi ko amara mwatoje yakurako mugabo kamugumizamo cyo bita l'amour du royaume urukundo rw'ubwami bw'Imana Yesu Kristo yabona ibiboneka yabona ibitaboneka ugenda no mu nyibaraguza atabanga bikayitwa Petero wenda zo bariko baramwirukanye kandi bazoba période de l'église yimvira kwirukana période de l'église Holy Canaan TV, Shalom and Maranatha. Niko dukunda kukongera ko turashima Imana kubw'umurongozi wa televiziyo umukozi w'Imana Evangeliste Semirengo Renir turamushimiye cyane nk'umuyobozi w'ibiganiro gusubira kandi kuduha kajyo ko kubaganiriza no kubigisha kubijanye n'ico tumaze imisi turiko turiga ukurikirane gwicirwa dufise cya kuno kwezi kiritwa Kingdom Promotions mu Congereza cyangwa promotion du royaume n'ubu kandi twasubiye kuronka yobakwe ako kajyo kadasanzwe turizera aho muherere kwisi hose ko muguwe neza kandi ko ijambo tuza kwigisha no munsi riza guhindura ubuzima bwanyu. Kingdom Promotions reka tugendera mu murongo urufatiro aho twari turi ku munsi w'ubushize dushobore gushira ku bindi vyimviro bitari bike mu Filipi gice ca 2 ku murongo wa 6 haravuga ngo uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana niyumvire yuko kurenganira n'Imana ari ikintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yakira ishusho y'umushumba. Murumva iyo bavuze umushumba bashatse kuvuga umuntu ari ku rwego ruciriritse cyane ntiyarasanzwe aciriritse mugabo yaremeye arashika ku rugezo rwo kuba umuntu aciriritse kugira ngo ikintu kana k'Imana yashaka muri ico gihe gishike naco nta kindi kwari uko limanite icungurwa karagakiza kisi yose. Rero muri ico gihe byasaba ko Yesu Kristo aza kwambara umubiri ntivyari gukunda ko aducungura gumye mu ijuru ntivyari no gukunda ko namenyekana wanashaka atashoboye kuza hano mu isi. Rero turashima Imana ko iki gikorwa cyakoretse Imana ikatwereka ingene biduza umuntu mu Baheburayo igice kindi gihari kitwereka umurongo wa 12 kuva ku murongo wa mbere ngo nuko natwe ko dikikujwe n'igipfungu cy'ivyabona kingana gutyo ngo twiyambura ibintu bikunda kutwizingira ko ibintu bikunda kutwizingira ko nibiki nivyo bintu bidubuza kuraba ingene Yesu Kristo yashizwe hejuru nivyo bintu byose nivyo bintu dushaka kubaho turi nyuma y'ingene ijambo ry'Imana ribivuga. Imana simeta nuko kungere nshaka kuba ku rugo narongowe birivuga ngo ikintu gikomeye cyane birivuga ngo tozindira abana bakwiye gucangwa zende basaza batarayivamo mugabo yendera ariko baravuga ni imbere y'ijambo ry'Imana imvire nk'umuntu usanga afise abana indwi yasigara adasoma ijambo ry'Imana agaca batwara dimanche muri Sunday school Imana simeta cyane birivuga ku mukozi w'Imana David usomye nk'abami ba mbere cya 2 bitwereka ngo David agiye gusezera isi yarahamagaye Salomo avuga ati Salomo ngo hano David yaramutunza akomeye cyane mugamu kugenda ntiyaraze David yaraze Salomo ibiduga by'intambara ntiyamuraza amatonga afise mu gasekebuye ntiyamuraza amatonga afise muri Amerika yamuraza ijambo ry'Imana yamubwiye ati ngiye kujana inzira abandi bose bajana atariko uze witondera amabwirizwa y'Uhoraho. Oh haleluya uze witondera ijambo ry'Uhoraho uze wame mu byo nakwigishije urusomye neza nka proverbe kimwe mu bitabo byanditswe na Salomo urabibona Salomo avuga ikintu gikomeye cyane avuga ngo mwana wanje urira ubwenge urondera nk'izabinyegeje biraboneka ko proverbe sinzi ukuntu cyanditse mugabo cyanditse mu buryo ubona umenga rundi umuntu ariko aravuga kandi cyanditswe na Salomo nyene mwana wanje niwemera amabwizwa amajambo yo mu kanwa kanje n'imisi yawe uzoba myiza niho amagara yabazoba meza. Ibintu byinshi akamwereka ngo ubwenge uburirire ubusesangura uronda nk'izabinyegejwe uwo n'umwana w'umutunzi yarakomeye cyane yitwa David nawe nyine azari umuntu akomeye cyane. Ndiko nashaka kuvuga iki ndiko nashaka kuvuga kwemera kurera umwana umuresheje ivyinosi ni kimenyetso cyuko wanse promotion du royaume kubera ikigira cyose uzorera umwana umureresheje ijambo ry'Imana utamureresheje ivy'umubiri gusa muri ico gihe
ushigwa hejuru n'ubwami bw'Imana. Kubera iki? Uwo mwana kuva umurose hari ikintu yaje gukora hano ku isi. Ico kintu ni kiri mu nyama n'amaraso, nigishobora guhishurwa n'amashuri meza tubashira ko navyo byiza cyane. Ariko nagira ndakumenyeshe ngo cyo yishurwa gusa no kuba umuntu w'impemu, no kuba umuntu yakaccepta la parole de Dieu. Reka nabereka nk'akarorero. Wewe usigurira gute nk'umukozi w'Imana yitwa Isaka mu gihe ciwe arahamagaye umwe mu biwe haca yitaba gutari we yitwa Yakobo kubera ari ibintu kanaka yagize byo kwibumugisha agacamana bikakubiganza ivyo agize bikasa vyitwa ngo numuhezagiro. Ivyo nyene kandi ibyo bidaca bimutandukanye n'abandi bana mu rungamwe rwiwe. Ivyo nyene agize bene data ni imagine ubwo buremerezi nico bita gupfa. Niyashatse kumubakira ibintu binini navyo ni vyiza kugira ngo amubwira ati mwana wanje ndagusigiye passion, ndagusigiye umurage. Imana simwe cyane navyo ni vyiza mugabo urumva ko ari ikindi kintu abapapa bose basigira abana babo gitandukanye nico twe twibaza no munsi. Umwana wanje nazokomerera muri Sunday school gusa, azokomera kubera nafashe decision yo kurondera ijambo Imana imuvuga akabari ndamureresha akabari ndamusigira. Amen. Sobere hariya gatonya hano muri Filipi nyene gice cyaka baravuga ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru. Icyatumye Imana ishira hejuru Yesu hejuru ndabisubiyemo. Tuko turavuga ingene Imana iduza abantu. Ntiyamudugije kubera asinga cyane kubera yisonze siko nabivuze ku munsi w'ejo. Ntiyadugije Yesu kubera Yesu agenda yitonze mwibarabara ambara ndende bamufashe nafite ni byiza kandi cyane. Mugabo Imana mu kuduza Yesu yamudugije kubera Yesu Kristo ashoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora mu gihe ciwe. Ufise indero ryari? Ufise indero ryawe ashoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora mu gihe cawe. Uberewe ryari? Uberewe igihe ushoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora mu gihe cawe. Simvuze ngo wambara ubusa, mvyumvirize neza. Mugabo shase gukosora ko dushira umutima cyane. Mugabo mwibuke ikintu gituma ubona ashobora guhishurwa icyo Imana ikeneye gukora mu gihe ciwe ni ijambo ry'Imana. Mvuze urupfu, mvuze aho ijambo ry'Imana wemezanya naryo kuco rikubwiye cyose. N'ahantu komiriya na mpemuyera n'ubusabane ufitanye na mpemuyera bwo gushobora gutuma ushobora kumenya igihe cyose ngiye gusenga kugira ngo bikunde ko menya icyo Imana ikeneye gushitsa. Ngene mbega icyo Imana ikeneye gukora mu buzima bwanje nzogikorera he? Nzogikorana nande? Cyo Imana yanduma so pempa tugende ndiko ndatamwo pempa ibibazo pempa ibyo ndiko ndabona byose nyene banyanka ivyo byose birimo Yesu Kristo ati ibyo muzobicamwo. Mugabo rero burya ubushobozi buri he? Ubushobozi buri mu kumenya kwivya atari ibyo sivyo nahamagariwe. Ningiyo ngiye cyane amahunda kuganiriza nkabwira abantu umwami wacu Yesu Kristo ni murabi ibintu yaciye ingene bingana. Mugabo nta na rimwe tumubona Yesu Kristo ariko arasenga abwira Imana ati Mana iwacu mvuka naragiye nta muntu yanyakiriye none rero Mana uyu mutwaro mfise abi wacu Mana nukuri Mana abi wacu baze banyumve abi wacu Mana muhira bantahure. Oya abafarisayo Mana abafarisayo baramwiga bambora ibyawe none rero Mana wapi bene data murabona uno munsi turasice twita gusenga mugagihagaze ku maranga mutima. Nimwe ko ndababwira ku munsi mu minsi yeze ivyo nababwiye gupfa ku bintu kanaka gupfa ku byifuzo by'amaso n'ivy'umubiri. Nico gituma nababwiye ngo Imana cyikoresha Yesu kira declara muri kugira ngo Yesu Kristo atangura kumvirwa na isi y'umwijima itangura kumutinya. Uraza ko byageze gute? Yesu Kristo isi y'umwijima icyatumye umutinya icambere yakora abo buzima muri pire muri hori buzima bwera. Ubuzima bwera gute? Yesu Kristo ntivyakunda ko ari ivy'abantu bakoze. Yesu Kristo ntivyakunda ko ari umuntu yamuvuze n'utamuvuze. Yesu Kristo ntivyakunda ko ari umuntu afite ideni. Okay, ni byiza cyane simvuze ngo byasho tureke kubikurikirana. Mugabo ivy'ibiro vya Yesu ntivyari binani kuvyo yudagira. Akakokore karagoye umuntu akakwiye imyaka 3 mukorana ukamugumiza muri kampani muzi kumutenga byaza cyo ikibazo Imana sineza twaza muri kumwe n'umuntu uzi ko kwibufisa amaso y'umuntu bibona ubizi ko amara mwatoje yakurako mugabo ukamugumizamo cyo bita l'amour du royaume urukundo rw'ubwami bw'Imana. Yesu Kristo ntiyabona ibiboneka yabona ibitaboneka. Ugenda no muntu yibaraguza atabanga bikayitwa Petero
wenda zo bariko baramwirukanye kandi bazoba pilier de l'église. Yumvira kwirukana pilier de l'église. Uzohaguruka muri acte ko kuvuga akakwihakana mugo garuka kumurondera. Promesse du royaume. Oh, bene datenda bereke. Imyaka itatu imyaka itatu les disciples ba Yesu Kristo ko baramukurikirana. Bene data kubera iki discipleship, kubera iki twigishwa ijambo ry'Imana. Igituma twigishwa ijambo ry'Imana turabigishwa ba Yesu. Nuko nababwiye ku munsi waje ko iyo kurikire Yesu mugahura, iyo muhuye nakurira amadeni. Aha nibaza ko tabonera amabuye. Imana ishobora ko ndi kuri television. Bene data ndabitahura sho ko hari deni. Muganagenda kubwira ngo uratsumba ideni. Bese muri twebwe amadeni dufise nuko turaho tutagomba kuba. Nuko turiko turabaho tutagomba kuba. Turiko turagenda nabo tutagomba kugendana nabo. Bene data ngenda babaza akabazo kamwe. Wewe nk'ubu uri umwami wogendana n'umurovyi. Hamwe Imana yarigeze gutora umufriend umugenzi w'umurovyi. Umurovyi ngo bagendane. Mugabo reka nabereke. Nuko kwemera gutora uwo murovyi. Bese muri mwe sinzi ngene mutora abagenzi. Usanga muri aho mumeze kumwe muvuga ko ni vyiza nabitahura. Mugabo Yesu Kristo siko yarameze. Yesu Kristo kugira ngo umugenzi wiwe wategereza ko uri umugenzi w'Imana mutumye gukora. Umuntu wese atakora gufasha Imana gutumye gukora. That's not your friend. Usi umugenzi wawe. Haleluya. Apana kwa mvuga ururimi rumwe. Apana kwa muri mu gihugu kimwe. Apana kubera musangije intara. Oya. Apana kwa mwize bimwe. Umuntu murashobora kwiga bimwe mudafise iyo muri kumuraja hamwe. Njye baza ko Yesu Kristo yarasha abantu bakoranye. Muga ntibatwereka hano namwe ari umugenzi we bakoranye ati ugiye twarakoranye naze na muri ministeri. Oya. Imana simwe cyane. Raba ingene Yesu Kristo yatora abantu bakorana. Petero amukurikira imyaka 3. Amukurikira imyaka 3 ndiko rashaka kubereka umuntu akurikiye Yesu. Numukurikira Yesu kugira ngo akubakire inzu. Nukurikira Yesu kugira ngo visa. Navyo ni vyiza kandi cyane. Byarananiye kuvuga ibintu kugira ngo abantu baze bandondere. Byarananiye. Narigirishije mu buzima byarananiye. Kuvuga ivyo abantu bashaka kumva. Naragerageje kwigirisha byaranse. Bene data, Yesu je niko ndabutumwa bwiza niko mbona, niko niyo maso y'ubutumwa bwiza. Ndatara ko twigisha gutandukanye. Mugabo, je wa maso y'ubutumwa bwiza mfise, abigishwa ba Yesu bakurikiye Yesu, Yesu Kristo muri bo nta numwegeza asengera ngo akire. Gusengerwa simvuze ko ari bibi. Ngana urugezo rw'abana. Abigishwa ba Yesu wowe yabasaba gukurikira gusa. Yabwiye Petero ati iyo muhe na Yesu burya biclair n'ubenta n'eseka biri biblique. Petero yari Yesu mubwiye ati follow me, I will make you fishers of men. Nzokugira. Petero kubera yarabizi Yesu ko Petero agisivye imviro by'umubiri. Yashaka ko Petero abamotive mu mutima kumva ko ari ibintu azoronka by'umubiri nyene. Nicyo gituma bageze imbere ati imyaka nk'ibiri yamubaje ati none Yesu bite none. Yanzu none kumega nayo mbona wa mugore ko taza. Yamahoro mu rugo ko tayo mbona ko mengo umugabo yagumya karagose Yesu nawe rero igaragaza. Yesu kusamubwiye ati ushaka kuba mukuru nakorera abandi. Bese mu bakurikiye Yesu barisubiriye inyuma kuko bamukurikiye bakene visa, abandi bari bakene ma mariage, abandi muri bo niko navuga kera muri kino gihe turimo kwera Yesu yajivye ntavyo tucipfuza. Nje ndiko nivugira kera. Imana simwe cyane kandi tugirire neza. Haleluya. Ndiko nivugira kera muri kino gihe bari bakurikiye Yesu. Biri tugira ngo batumwe batangwa ari benshi cyane. Mugabo benshi barasubiye inyuma. Haragerege Yesu Kristo arabaza ati mbega namwe murashaka kwigira. Petero aravuga ati oya. Generally ko atari by'umubiri twaje kurondera ati two kuva ko tukaja yari ufise amajambo y'ubuzima. Ba Petero abigishwa ba Yesu sabana bakurikira Yesu kugira ngo Yesu abahe n'abantu bakurikira Yesu kugira ngo bamamaze iby'ubwami bw'Imana hano ku isi. Nitwakurikira Yesu kugira ngo aduhe ariko Yesu Kristo tumukurikira kugira ngo bikunde tugaragaze inyungu z'ubwami bw'Imana. Muri uko kugaragaza ivyo yifuza kudukoresha niyo dusanga natwe ari byo twarose. Imana simwe cyane. Nutangura nkahereza he. Mba numva bidashobora gukunda ko turangiza. Mba numva twobaranya gushika ku munsi weje ariko Imana bahezagera kandi bubake cyane. Twadushe umutima w'icigwa wagutse kandi munini cyane ariko reka tugaruke hano tuzosubira kuba Holy Canaan TV. May God bless you. Imana bakomeze kandi bahishurire ibyo turiko turigisha muri kino cigwa cyitwa les promotions du royaume. Ingene ubwami bushira umuntu hejuru. Biraboneka ko Petero yavuye ashigwa hejuru. None yashizwe hejuru niki? Petero yashizwe hejuru no gusenga. Petero yashizwe hejuru no kwahamagara yiwe. Petero muri acte bibiri twereka bahigwa bagirirwa nabi. Bafungwa.
nico bita gupfa. Yaciye atangura kondera inyungu z'umwami, yaciye atangura kondera icyo ubwami bw'Imana bwari bukeneye. Niwe yagiye gutarati bwa ndi gukurikira Yesu n'iki bisigura ku izina ryawe kugira ngo rimenyekanishe. Muri no business natanguje ni kugira namamaza ubwami bw'Imana, muri no rugo rwatanguje ni kugira ngo namamaza izina rya Yesu. Kandi ndiko ndarondera benshi muri twebwe bimwe mu bintu bitwataka, bimwe mu bintu bitugirira nabi. Bene data ndababwije kuri kibazo Imana yari ifise saba daimoni. Imana nigeze igira ikibazo cha Satani. Imana yari ikibazo c'icanko nababwiye ku munsi wetu. Nigeze igira ikibazo cha Satani. Uyu munsi kibazo Imana ifise si Satani. Nuko utarashobora kumenya ivyo Yesu Kristo yakoze kugira ngo ushobore gukora ivyo Imana yagutuma. Imana bahezegere kandi bakomeze cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo ndasenga cyane. Kubwo abantu badukurikira bahereye ku isi hose, ibi vyigwa n'umutima wavyo ushobore kuba injecte no kuba attract mu vyimviro vyabo. Data ndaguhezagiye cyane kugira neza bavyumva kabire tuvuze rimwe. Ndagushimiye kubikurikirana kugira ngo bishitse mu izina rya Yesu Kristo n'udusenzi twizeye. Amen.